Mbahaye ikaze kandi nsubiye kubambwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti banywanyi mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje gukora amateka mu nyuma zo kwagereza igihugu kibanye cy'u Rwanda yuko nanone ari abicanyi uruhebwe. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo riheza umwaka wa 2023 yamenyesheje abanyagihugu yuko bakwiye nanone kugaba kandi bakamenya ibiriko birakogwa n'ico gihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe y'agacamutwe ateye ubwoba ajeje kwerekana yuko Burundi bufise igisirikari gikomeye cyane kandi citeguriye kugaba igitero gikomeye cyane. None Perezida Evariste Ndayishimiye yo bafise umugambo ukomeye cyane wo gusambura ico gihugu. Muze kunyemera tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Abasirikari batari bake gushika ubu ngo ntibashigikiye uyo mugambi na cyane yuko bemeza yuko bagiye gushira ibiganiro hagati y'ivyo bihugu vyope. Igihugu cy'u Rwanda naco nyene gitangaza kandi kigahakana civuye inyuma yuko ivyo vyose cagirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu na cyane bidafise ivyemezo kandi biboneye. Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza yuko igihugu cy'u Rwanda cahaye indaro umuhari Intambara ugwanya leta ya Gitega. Biravugwa yuko abasirikari batari bake basize bakoze ivyaha bikomeye cyane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 gushika ubu ngo boba bacumbikiwe nanone muri ico gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye akemeza yuko abo bavuye nga mu gihugu cy'u Burundi bakajabuka baja mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, akamenyesha yuko amabiro yabo ari yo nyene aherereye, akamenyesha yuko abatari bake ari bo nyene bariko baraboneka mu kugandagura abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje kwerekana ibigwanisho biteye ubwoba vya muzinga n'ibindi bitandukanye, amenyesha yuko umwanya ku mwanya ku rubibe harashobora kugarwa. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira tugera tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Mbahaye ikaze. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda ari ciyorobetse, akaba yarabishikirije mu majambo yiwe akomeye cyane ubugira gatatu. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gutangaza ikintu gikomeye cyane mu nyuma z'uko umugore Intambara wagavye igitero gikomeye cyane mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu mu ndwi yeze. Amakuru akomeye cyane reka tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido, reka nsubire ndagoye kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya rino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya rino mu karere k'ibiyaga binini, eka ndagoye kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya rino mu ntara zitandukanye z'igihugu, mwese tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba no kubusiba video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya no nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega bugiye gutana mu mitwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ava mu gisirikare cy'u Burundi. Gushika ubu Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguje imyimenyerezo mishasha mu nyuma z'uko ari abasirikari bavuye mu gihugu cy'u Burusiya bariko baramenyereza abasirikari bacu. Amakuru akomeye cyane arateye ubwoba mu nyuma nanone ku myimenyerezo iriko irakoreshwa. Nanone intwaro za Kirimbuzi za muzinga nk'uko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza. Imbere y'abanyagihugu leta y'u Burundi yerekanye ibigwanisho biteye ubwoba na cyane nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gushikiriza yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda kiriko nanone kiriyorobeka mu bikorwa bitandukanye, akavuga yuko ico gihugu giha indaro abatari bake mu mugwire Intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye akemeza yuko imbibe zigiye gupfungwa na cyane mu nyuma z'uko avuze yuko igihugu cy'u Rwanda kigiye guheba ibijanye nanone n'indagara, ibijanye n'ikiyaga Tanganyika n'ibindi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije mu ijambo rikomeye cyane ryo gusoza umwaka mu nyuma z'uko agabisha abanyagihugu.
Perezida Evariste Ndayishimiye umusirikare umwe yavuye mu gaceri agabisha na cane cane avuga ku bijanye n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko yibonekezamo. Ndabibutse yuko nubwo biruko hari bamwe badashigikiye nyene icubahiro umuvyeyi wacu Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane ateye ubwoba nuko abo batamushigikiye gushika ubu ngubu ntibashigikiye n'umuharire Intambara. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu gisirikare. Umwe nanone mu ntwazangabo mu gisirikare yatwandikiye yemeje yuko igisirikare c'u Burundi kidashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, na cane gushika ubu hakaba hataramenyekana uruhande coba kiriko. Perezida Evariste Ndayishimiye abamushigikiye ni bakeyi, na cane ko abatari bake bonyene bemeza yuko bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye biragoranye gutsinda urugamba mu nyuma z'uko tugiye guhangana n'igihugu kitisukirwa. Igihugu kibanye c'u Rwanda coco gitangaza yuko gushika ubu ngubu cahejeje kwitegurira iyo umwansi yoca aturuka hose. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe wenyene yavuze yuko azogerageza amajambo akagerageja ibijanye n'ibiganiro hagati y'ibihugu vyombi, ariko vyoca vyanka agafata ingingo ikomeye cyane yo gukoresha izindi nguvu. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyatomoye neza ibijanye n'inguvu azokoresha mu guhagarika ibikorwa bitandukanye ariko yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda. Ndabibutse yuko ayo majambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye abaperezida batari bakeyi nk'umukuru w'igihugu c'u Bugande, umukuru w'igihugu ca Kenya baciye barungikira Perezida Evariste Ndayishimiye ubutumwa bukomeye cyane bamwagiriza kuba nanone ariko arasevya ibihugu bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu aremeza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ariyo ntambamye y'abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi, akemeza yuko umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda n'ic'u Burundi wowe ugiye gutosekara. Atangaza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda coba kigiye guhomba ibitari bikeyi na cane vyavaga mu kiyaga Tanganyika. Ivyo rero nivyateye agashavu abakurikirana amakuru kumbonesha kure zitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi n'izindi ziriko zama zibonekeza irya nino muri ivyo bihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwoba, muze kunyemera byose tuyagarukeko. Aka kanya rero amakuru dufise aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje nanone ibijanye nuko afise ubushobozi nawe nyene nkuko Perezida Tshisekedi wa Kongo yaheruka kubishikiriza. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza urwamo rw'inkuru rutanguye kumvikana irya nino, ni mu nyuma z'uko ingabo z'u Rwanda igisirikare c'u Rwanda RDF coco nyene gitangaza yuko citeguriye iyo umwanzi yoca aturuka hose. Hariko haribazwa niba Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kubandanya akorana na Perezida w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu nyuma z'uko bibonetse yuko Tshisekedi atsinze amatora. Perezida Tshisekedi yatangariza abanyagihugu yuko niyo tsinda amatora azoca atanguza intambara ikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane ubwoba n'igishikane vyose na cane ku batari bakeyi bemeza yuko umugambi wa Tshisekedi n'uwa Evariste Ndayishimiye vyo bigiye guca bishigwa mu ngiro. Gusa abanyagihugu mu bihugu vyompi ntibashigikiye uyo mugambi ukomeye cyane mu nyuma z'uko babona yuko Evariste Ndayishimiye ivyo ariko yagereza igihugu c'u Rwanda kiriko kirabihakana civuye inyuma. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwoba. Ingabo z'u Rwanda zoba zigira zishikirize irihe jambo mu nyuma y'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirije kuri rigenekerezo. Amakuru dufise nuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza yuko ku rubibe rw'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi vya bigenda none gutana mu mitwe bivanye n'amakuru akomeye cyane avuye mu gisirikare c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye avuga yuko wewe ashira mu ngiro atamajambo menshi ashikiriza. Biraboneka yuko umwanya ku mwanya hateguwe ikintu gikomeye cyane nanone ku ntambara igiye kwerura kandi hagaca hashirwa nanone ibitari bikeyi kandi bikanonekara. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yemeza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda gikwiye kumurungikira abasize nanone bakoze amabi umwaka wa 2015. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu abo rero bivugwa yuko ari impunzi, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ntatomora ibijanye n'abo bantu basize nanone bakoze ayo mabi, ahubwo agatangaza yuko umugwire Intambara woba nanone warahawe indaro muri ico gihugu c'u Rwanda.
amakuru dufise nuko ico gihugu c'u Rwanda kibihakana mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yiyemeje yuko ariho nanone abo basirikare bagwanya leta y'u Burundi nanone bahawe indaro amabiro yabo na cane bahabwa n'ibipfungurwa n'ibindi bitari bikeyi amahera atagira ingano n'ibindi bitandukanye. Ivyo vyose akaba yarabishikirije ubwo nanone yari mu cankuzo mu nyuma z'uko yari yagiriye amasengesho yarahejeje imisi itari mikeyi. Perezida Evariste Ndayishimiye agabisha abanyagihugu avuga yuko umwanya ku mwanya barashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kigali gushika ubu ngundi biriko biracana rumwe bivanye nuko harimwo abategetsi bamwe bariko barashiramwo mabisi. General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi yoba afata ate iyo ngingo? Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko bibonetse yuko adashigikiwe n'abasirikare bose biraboneka yuko umugambwe CNDD-FDD ho barinjiriyemwo abagambanyi. Abihwezi vya politiki mu karere k'ibiyaga binini bemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwibonekeza mu rugamba rukomeye cyane atazosohokamo. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe kuva yosheka ku butegetsi yari yabandanije kugerageza na cane kugarukana ibijanye n'ibiganiro hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda. None ibintu bihinduye isura aka kanya. Kuri iri genekerezo niho humvikanye amajwi avuye mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza yuko umuhanuzi wa Perezida Evariste Ndayishimiye yamubujije gutangura intambara ku gihugu c'u Rwanda. Uwo muhanuzi gushika ubu ngubu yaciye aburwa irengero hari ku isaha 2 z'umugoroba nk'uko amasoko yacu avyemeza mu ijoro ryakeye. Biremezwa yuko iyo muhanuzi ari nawe nyene yahanurira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yarahejeje indwi 2 irya nino ku migabane y'amakungu ya kure nanone agaca bwirwa yuko adakwiriye kururukira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ivyo vyose bishirwa ku gahanga ka leta y'u Rwanda bikavugwa yuko rero ariyo nyene yoba iri inyuma y'uyo mugambi. Leta y'u Rwanda gushika ubu ngubu itangaza yuko bandanya yihanganira ibiriko biravugwa n'abatari bakeyi. Ni mu nyuma z'uko n'amajambo yavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo atacu yatwaye ico gihugu. Ivyo bigashikirizwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Rwanda akamenyesha yuko nanone biteguriye ivyo vyose biriko vyama bivugwa, ariko nanone akavuga yuko uwushaka amahoro ategura intambara. Perezida w'igihugu c'u Rwanda asaba abanyagihugu na cane gukomeza kubaka ico gihugu c'u Rwanda, agasaba abanyagihugu na cane kumviriza ibiba biriko nanone birakwiragizwa irya nino, ariko bobo nyene bakibanda kuvyoteza imbere igihugu c'u Rwanda. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko ahamagariye urwaruka kuba nanone rwokivanga muri ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ibitandukanye ibikorwa bitandukanye vyama vyibonekezamwo imbonerakure. Abanyagihugu baragaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye nanone kwibonekeza muri iyi ntambara. Basaba yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoshira ibiganiro imbere kugira ngo intambara ice ihagarara. Mu nyuma z'uko biboneka yuko umwanya ku mwanya intambara ishenya ariko kubaka bidakunda. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe niwe afise irya nyuma n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Mu nyuma z'uko abo bobo bazwi ko ari intakorwako. Bivanye n'amakuru akomeye cyane ava mu gisirikare biraboneka yuko umwanya ku mwanya hashobora kwaduka icuka cibi gikomeye cyane kandi nanone utomenya iyo nanone biriko birava. Mu nyuma z'uko abasirikari bamwe bagereza Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yihakanye abasirikari b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na cane abafashwe mpire n'umuhari wa M23. Abo basirikari bakamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo bikorwa ariko yibonekezamwo ibijanye no kwihakana abana b'u Burundi nibiriko biratera agashavu abavyeyi bigorewe batari bakeyi. Umuvyeyi umwe yatwandikiye yavuze yuko nanone abafise ijwi rigera kure bamenyeshe Perezida Evariste Ndayishimiye yuko ibikorwa ariko aribonekezamwo bidakwiriye. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha yuko abasirikari b'u Burundi bavanywe ku gataka ka Kongo ni mu nyuma z'uko hari bamwe bafashwe mpiri na M23. Umwari wa M23 wagaragaje abasirikari bashika 3 nanone baturuka ngaho mu gihugu c'u Burundi ubwo bafatwa bambaye impuzu z'igisirikare ca FARDC.
Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yobazwa ibibazo bijanye nanone n'abasirikare barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gushika ubu ngubu ntarashima kugira ico atangaza. Mu nyuma z'uko atangaje yuko abo basirikare nanone ari abava mu murwi Intambara ugwanya leta y'u Burundi bomoka mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu ijambo rikomeye cyane kandi ryumvikana. Ubwo uyo mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashikiriza iryo jambo ryaciye ritera agashavu igisirikare c'u Burundi, na cane cane ba basirikare bashika 28 banyururijwe mu kibanza kitaramenyekana. Bikamenyeshwa yuko General Prime Niyongabo aho yoba yarabapfungiwe hateye ubwoba. Abasirikare bamwe batanguye gutabaza basaba yuko leta ya Gitega iva mu gace rikavuga yuko nanone abo basirikare bashika 28 iyo boba bararungitswe. Birakekwa yuko abo basirikare bari bwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gushira amabanga akomeye cyane nanone yagereza Perezida Evariste Ndayishimiye amabi yo kudandaza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umunyepolitike akomeye cyane yafashe ingingo ikomeye cyane yo gutanguza ibijanye no kubandanya amasengesho yiwe mu cankuzo, mu nyuma z'uko yagomba nanone kwerekeza guhamba abatari bake bari baguye mu gitero gikomeye cyane cagabwe mu Gatumba. Amasoko yacu yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane cane ngo gushigikira abadede, niko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha. Umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe yama avuga yuko nanone hari abategetsi badashoboye gutwara kandi badashoboye kurongora no kubandanya amabanga yabo bajejwe muri iyi ntwaro yiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yagereza abategetsi batari bakeyi kwanka gukora kandi kwanka kurangura amabanga yabo neza nk'uko nanone botegerezwa gutunganyiriza abenegihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yama yibonekeza kandi avuga yuko gushika ubu ngubu ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birashobora nanone gukwegera abatari bakeyi bivanye nuko wewe yama akora amanywa nijoro nk'uko abishikiriza, mu gihe izindi ndongozi ziba nanone zitashimye kugira ico zitangaza. Biraboneka yuko ubutegetsi bwa Gitega bwagambaniwe n'ababurimo, bikaboneka yuko politike y'igihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu harimwo igipfungu cishi cyane. Biraboneka yuko abasirikari bamwe batanguye kwiyonkora ku karwi k'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bamwagiriza kuba nanone afata ingingo ikomeye cyane kandi atakugisha inama abo bafashanya gutwara u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa n'amakungu kwitondera amajambo atanguye kumvikanamwo ameze nk'ayashikirizwa na Perezida w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Itangazo ryavuye muri leta nanone y'Ubugande ryemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye guhagarika ingendo n'ibi vyose biriko biraboneka mu majambo akomeye cyane nk'uko biriko birakwiragizwa ku mbuga hwaniro zitandukanye. Ibimenyesha makuru bitandukanye nk'ikimenyesha makuru Reuters kimenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutanguza intambara ikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda, mu nyuma z'uko igihugu c'u Burundi hariko haribazwa niba umwanya ku mwanya coba gihejeje gutana mu mitwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda, haribazwa ingaruka zoba nanone zigiye kuganuka mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma z'uko tuvuye mu buzima butari bukeyi kandi bwama buzimvye. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu abanyagihugu bamusaba nanone kubandanya kubashikiriza ivyo bakeneye kurusha gushira imbere intambara. Igihugu kibanye c'u Rwanda gushika ubu ngubu coco gishikiriza yuko kitemeranya n'aya majambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije mu minsi yeze ubwo yari mu cankuzo. Ni mu nyuma z'uko no munsi wo gusoza umwaka wa 2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije yuko umwansi umwe rudende afise ari igihugu kibanye c'u Rwanda, akabishikiriza yemeza yuko ico gihugu nyene ari ciyorobetse. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kuvuga atakurya umunwa atangaza yuko ico gihugu nicitofata ingingo ikomeye cyane kandi ibereye yo gukura abo bagwanye no kubashikiriza muri leta y'u Burundi kugira ngo bakubitwe ntaye mu gahanda. Bizoca nanone bitanguza kumvikana yuko hagati y'ibihugu vyompi umubano woba uhabandanije kunonekara.
mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu abari kuja muri ico gihugu n'abari kuva gushika ubu ngubu barafise ubwoba n'igishika. Perezida Evariste Ndayishimiye yobahamagariye abanyagihugu nanone kumviriza aya majambo na cane cane kumira amagabo bivanye yuko ibigiye kuba mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Amakuru dufise arimwo igipfungu cishi cane, muze kunyemera vyose tuze kubigarukako mu yandi makuru n'ibiganiro twabateguriye, aho turi buze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane rya perezida w'igihugu c'u Buganda ubwo nanone yagiranaga ikiyago na perezida Evariste Ndayishimiye. Mwibanga ntangire turonze amakuru akomeye cyane tugira tuze kubashitsa ko mu bindi biganiro twabateguriye. Ndababwira ukuri ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko ibintu bejeje guhindura ingendo. Perezida Evariste Ndayishimiye n'utavuga rumwe n'abategetsi bamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ntariko aravuga rumwe n'igisoda c'u Burundi, mu nyuma z'uko bamwe mu basirikari batangaza yuko batiteguriye guhangana no kwibonekeza muri intambara igiye kuduhuza n'ico gihugu. Ibihugu bitikisukirwa mu ntambara bimenyesha yuko uru ruhagarara rwoba rugiye nanone gutorerwa inyishu. Gushika ubu ngubu turamenya turacarondera ibijanye n'ivyo igihugu ca Kenya cahora kigirana umubano mwiza n'igihugu cacu c'u Burundi ico cashikirije. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, turabipfurije gutangura umwaka mushasha wa 2024. Iteka umunezero nibyo tubipfuriza, ibiganiro vyacu nakagaruka. Ndabibutse yuko abenegihugu baratangaza yuko imbonerakure ziriko zirakora amabi mu ntara zitandukanye na cane muri ibi bihe bitoroshe. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido turizibuze kugaruka tubashitsa ko ayo nari twabateguriye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.